kubijanye n'ivyihutirwa bigiye kurangurwa mu kiringo c'imyaka 2 hafunditswe ibi bikurikira: ubwa mbere kuvega urwego nshingwabikorwa rwa leta, gushiraho igenekerezo rya 2025 umwaka wa 2026 mu ntara ya Gitega, komine Gitega, umusozi Masanganzira, umugambwe CNDD-FDD watunganije ikoraniro kaminuza ridasanzwe ku civugo bagumyabanga twubake mu nzira y'mbonakazoza dushingiye ku nama nshingiro. Iryo koraniro kaminuza ridasanzwe ryatumiwe hisunzwe amategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa agenga umugambwe CNDD-FDD mu ntumbero yo kwemeza ingingo zafunditswe n'inama ya komite nkuru y'umugambwe yakoranye ku magenekerezo ya 2022 2023 ndamukiza umwaka wa 2024 mu komine ya Ngozi, no guhinyanyura ingingo zimwe zo mu mategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa no kuzuriza inzego z'umugambwe uko ibikorwa byatunganijwe. Iyo koraniro kaminuza ridasanzwe ryatunganijwe nyuma y'imisi 3 abavunyabanga bari imbere y'Imana mu masengesho mpuzamadini yo gukengurukira Imana nk'uko bitekanijwe n'amategeko. Iyo koraniro kaminuza ridasanzwe yuguruwe n'igisabisho rusangi cakurikiwe n'ururirimbo ndangabuhizi rw'igihugu cacu Burundi, haherukira ururirimbo ruhayagiza umugambi wacu CNDD-FDD. Imbere yuko ibikorwa by'ikoraniro nyezina bitangura icese, nyakubahwa umunyamabanga ntunganyabisata ajejwe intwaro na politike yabanje kwibutsa ingene ikoraniro kaminuza ridasanzwe ritunganywa n'abaritumiwemo, aca araheza aributsa ingingo nyamukuru ngenderwako yisunze amategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa. Ikoraniro kaminuza ridasanzwe rikaba ryitabwe n'abagunyabanga 1212 ku bagunyabanga 1228 bagiye kurirwa n'amategeko bari bitezwe, no kuvuga ko hitavye ibice birenga 98%. Ivyo bikaba birenga cane ibice bisabwa n'amategeko kugira ngo ikoraniro kaminuza ridasanzwe risase. Mw'ijambo ryiwe amaze gutanga ikaze yo kugurura icese ikoraniro kaminuza ridasanzwe, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ahejeje kiringo yabanje gushimira abagize inama nkuru y'inararibonye bose ku mpanuro bamuhaye mu gihe yariko ararangura amabanga yarashinzwe, ashimira indongozi z'umugambwe ku nzego zose z'igihugu ukuntu bakoranye neza, baba bakiri mu mabanga canke abo bakoranye bwa mbere. Kubera yuko ibyaranguwe ari byinshi cyane, umunyamabanga mukuru w'umugambwe yaciye atumirira abari ngaho kurabira hamwe ireresi ivuga inshamake y'ibikorwa bikuru byaranguwe n'umugambwe CNDD-FDD muri ico kiringo. Ijambo y'umuco mukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye yashikirije abagunyabanga, yakeje abagunyabanga bose muri rusangi na cane cane abari mu buserukizi bukuru bw'umugambwe CNDD-FDD ku bikorwa byiza baranguye kugira ngo bawugeze ku ntambwe ugeze k'uyu munsi. Yakeje kandi n'umukenyerarugamba Baranyizigiye Thérèse yizewe n'inama nkuru y'inararibonye kuba umunyamabanga ntunganyabisata acejwe imibano. Inyuma y'iryo jambo abagunyabanga bamaze gusomerwa bakongera bagasigurwa neza ingingo zafunditswe n'inama komite nkuru y'umugambwe yakoranye ku magenekerezo ya 2022 ndamukiza umwaka wa 2024 muri komine Ngozi, baciye bemeza izo ngingo zose ataguhiga imanga. Ku bijanye n'iminyanyuro z'ingingo zimwe zo mu mategeko ntunganyamugambwe na ntunganyabikorwa, abagize ikoraniro kaminuza ridasanzwe bemeje ingingo yo gukomeza urwego rwa zone mu mugambwe, mu gushiraho urwego rwujejwe iterambere muri zone na ryo Burundi buri ku murindi udasanzwe w'iterambere hisunzwe imbonakazoza y'Uburundi bwifashe kandi buteye imbere. Tugarutse kw'ijambo n'icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama nkuru y'inararibonye yashikirije, yongeye gutera intege abagunyabanga abahimiriza kutarekura iciza bafashe mu gusimbataza amahoro n'umutekano no kubibyaza umusaruro ibikorwa by'iterambere. Yabibukije ko umugambi wavuye kure, agira ati turabyaho umugambi wavuye naho ugeze uyu munsi ntaco tuma abagunyabanga badashika ku ntsinzi y'iterambere ry'igihugu n'iry'umwenegihugu,
aho umwenegihugu wese atuma agatunganirwa mu vyiwe no mu biwe. Yasavye abagumyabanga kugira ibanga kuko igihugu mu gutera imbere kibanezwa kugira ibanga. Yibukije ko umwansi yamarereka umuhizi ariko aratera intambwe kugira amuburabuze. Yasavye umurundi wese kwitwararika gukunda igihugu no kubahiriza amategeko yacu, kugikorera no kurwanya ico cose cotosekaza ubutunzi bw'igihugu. Mu bikorwa byo kuzuriza inzego z'umugambwe hisunzwe amategeko ntunganya bikorwa, hisunzwe kandi n'umwihezo mwiza wagizwe na komite nkuru yakoranye ku magenekerezo 2022-2023 ndamukiza umwaka wa 2024. Inicubahiro umukuru w'igihugu akaba ari umukuru w'inama nkuru y'inararibonye yamenyesheje ko umugumyabanga Reverien Ndikuriyo n'icegera ciwe bongewe ikindi kiringo ngo babandanye ibikorwa nk'umunyamabanga mukuru w'umugambwe hamwe n'icegera c'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD. Yaciye agira ko abatumirira kurahira imbere y'ikoraniro kaminuza ridasanzwe ry'abagumyabanga yarehejeje kubizera. Ku bijanye n'ivyihutirwa bigiye kurangurwa mu kiringo c'imyaka 2 hafunditswe ibi bikurikira. Ubwa mbere, kuvyega urwego nshingwabikorwa rwa leta, gushiraho komite y'intara ijejwe iterambere. Kubw'ivyo hasabwe gutororokanya imigwi yokomokamwo abagize iyo komite y'intara, kwigisha ko komite y'intara ijejwe gufasha no gukurikirana amasekeza ashingiye ku ntumbero yo kuduza ubutunzi bw'igihugu duhereye mu miryango, ku mutumba, zone, komine n'intara. Gushiraho ibikorwa canke ubutumwa vyega komite y'intara ijejwe iterambere mu bijanye no gukurikirana amashirahamwe y'amakoperative yo mu mitumba. Gutunganya rusansuma yimbitse. Ngaho hasabwe leta ibi bikurikira: tubwirizwa kumenya iminwa yose ifungurirwa dufatiye kuri rusansuma rw'uburimyi n'ubworozi ruherutse kuba, kumenya igiti kirenga ku vyimburwa n'ibihingurwa ku biba vyakoreshejwe mu gihugu, kumenya igitigiri c'ivyoshorwa hanze, kumenya igitigiri c'ibihingurwa, kumenya igitigiri c'amahinguriro mato mato na manini yubatswe bivuye mu kugwiza umwimbu. Ya gatatu, guheraheza imigambi y'iterambere rusange mikuru. Hasabwe ko hobandanya gukurikirana ibikorwa byo kubaka ibarabara ry'indarayi, guheraheza ibikorwa byo kubaka ibitaro bikukira uburere bw'ubuvuzi, guheraheza kubaka amabiro y'amazone, guheraheza kubaka amashuri yari yatanguye kubakwa, kuronsa amashuri ibikoresho bya nkenerwa nk'intebe, ibitabo, ibikoresho bijanye n'ubuhinga bwa none, gushira mu buhinga bwa none ibikorwa bitandukanye byo mu bisata bya leta, kubandanya umugambi wo kuronsa amazi n'amatara ingo, imiryango n'abikorera utwabo, kubandanya amabarabara y'imigenderanire hagati y'intara, amakomine no gusanura ibitarugwa bihuza uburere. Mu gisata c'ubutare hasabwe ibikurikira: kubandanya gushigikira urwaruka ruko rukorera muri ico gisata biciye mu mugambi PAEJ, guhimiriza abenegihugu kubandanya kudoga urutoke ku banyunyuza ubutare bw'igihugu, kwigisha itegeko rigenga ubutare mu Burundi. Nayo ku bijanye n'itegeko rigenga ibikorwa rusange hasabwe ibikurikira: gushiraho ibwirizwa rigenga ibikorwa by'iterambere rusange, gushiraho amategeko mperekeza yofasha guharura ikiguzi gihwanye n'inguvu z'abenegihugu mu bikorwa rusange. Ku bijanye n'integuro y'ibikorwa n'uburyo bijanye ku mwaka PTBA hasabwe gushiraho indinganizo imwe kandi isa amakomine yokoresha mu gushiraho integuro y'ibikorwa n'uburyo bijanye ku mwaka, guhimiriza amakomine gushiraho integuro y'ibikorwa n'uburyo bijanye ku mwaka hisunzwe integuro y'imigambi y'iterambere rusangi, nayo ikaba yubakiye ku vyukuro vy'abenegihugu bahariya ku mitumba. Mu ntumbero yo gukurikirana neza ishigwa mu ngiro ry'imbonakazoza, urwego nshingwabikorwa rwa leta rwongeye gusabwa ko botegura amaguru masha umugambi w'iterambere ryo ku kiringo c'imyaka 10 duhereye mu mwaka wa 2027 gushika umwaka wa 2037. Ku bijanye no mu bwo kuvuga ukuri, kurekuranira no kunywanisha abarundi severe hasabwe ko hohimirizwa abenegihugu bose kwitabira ibikorwa vy'umugwi severe.
igice cya kabiri kuvyega umugambwe. Bwa mbere kunagura no gukomeza amashirahamwe y'amakoperative. Kubw'ivyo hategekanijwe gukomeza amashirahamwe y'amakoperative nka bumwe mu buryo bukomeye bwo gukomeza akarangamutima mu iterambere ry'umugambwe CNDD-FDD, kwegeranya abavuka mutumba bose bagakorera hamwe mu mashirahamwe y'amakoperative atandukanye, kwigisha bene gihugu bose atanumwe avuyemo ko umutumba ari ipfundo kandi ari ihwaniro ryo kugirizamwo umwimbu w'igihugu na bene gihugu, kubandanya kwigisha indongozi zose z'umugambwe CNDD-FDD ko umugambi w'amashirahamwe y'amakoperative ari akarangamutima gashingiye kuri politiki ya CNDD-FDD yo kurema ubutunzi bw'igihugu na bene gihugu. Gushira amatongo hamwe, kwandikisha amatongo n'impapuro ndangatongo. Kubw'ivyo hategekanijwe gukomeza politiki y'umugambi wa CNDD-FDD yo gushira amatongo hamwe mu ntumbero yo kugwiza umwimbu biciye mu mashirahamwe y'amakoperative, co kimwe na politiki yo kwandikisha amatongo no kurondera impapuro ndangatongo. Ivyo bikaba bizoranguka neza ari inzego z'umugambi zifatikanije n'inzego zo mu ntwaro. Gushigikira umugambi wo gufungurira abana ku mashure. Kubw'ivyo hategekanijwe guhimiriza amakomine n'abenegihugu kugira umugambi wo gufungurira abana ku mashure uwabo. Guhimiriza abenegihugu kugwiza umwimbu kugira ngo baronke ivyo bashora muri uwo mugambi, ingo n'imiryango baharonkera amafaranga. Kw'indongozi zo mu makomine ndasubiramwo kw'indongozi zo mu makomine zibandanya zihimiriza abenegihugu gukorera hamwe mu mashirahamwe y'amakoperative mu kugwiza umwimbu, umugambi wo kugaburira abana ku mashuri ukaronka aho ugurira ivyo ukeneye. Ubwa kane gukomeza umugambi turerere Burundi. Hategekanijwe kuraba ko amakomite y'umugambi turerere Burundi yashizwe aho hose bikenewe no kuyashira hatari. Gushiraho urwandiko mperekeza werekana ico amakomite turerere Burundi ajejwe. Gukurikirana ko atabana bata amashuri no kugarukana ku ishuri abayataye, kuraba ko abana bose bageze gutangura ishuri biyandikishije, kugwiza inyigisho ngwaruka mu ntumbero yo gutuza abatwara inda z'indaro n'abihereza ibyayuramutwe. Mu gusozera, umugambi wa CNDD-FDD urashimira leta y'u Burundi ku migambi yashizeho mu ntumbero yo kugwiza umwimbu. Umugambi wa CNDD-FDD umenyesheje ko atashuka azokora kugira ngo ushigikire leta muri uwo mugambi mwiza. Umugambi wa CNDD-FDD urashimira Imana iyo yaduhaye igihugu kirimo byose, atakintu umuntu yokena ari muri ico. Ni muri iyo ntumbero umugambi wa CNDD-FDD uhimiriza kandi ugasaba leta kubandanya itororokanya neza ubutare n'amatungo kama byose igihugu gifise kugira ngo akoreshwe neza mu gusangiza iterambere rirama ry'igihugu. Mu bijanye n'imigenderanire, umugambi wa CNDD-FDD urashima ikibanza Uburundi bufise mu makungu, aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba n'umukuru w'inama muri narayibonye yagiye yizega bidasanzwe n'amakungu, haba mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko mu mwaka wa 2020, haba mu bijanye guhagararira amasezerano ajanye n'amahoro n'umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba muri Komesa mu mwaka wa 2024, akongera akizigwa kuba umuhizi w'umugambi w'ugwaruka amahoro n'umutekano w'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, ndetse akaba yaranize kugira ngo abe ntidasanzwe y'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika mu karere ka Sahel. Ubu naho akaba yarize kugira ngo arongore vuba ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika, aho bukera akaba azoja kwimikwa. Umugambi wa CNDD-FDD urakeje leta kuri iyo ntambwe ikomeye mu migenderanire y'ibihugu. Vyongeye umugambi wa CNDD-FDD uremera ko umuntu agirwa n'uwundi, akaba ari naco gituma wiyemeje nawe nyene gusimbataza imigenderanire myiza n'inshuti z'umugambwe nk'uko abarundi bamwe barangwa n'umubano mwiza. Umugambi wa CNDD-FDD wongeye kwemeza ko ushigikiye gukomeza amahoro n'umutekano mu bihugu vyose na cane cane mu karere. Umugambi wa CNDD-FDD uboneyeho akaryo ko gusaba amakungu ko yabandanya akora ibishoboka byose kugira ngo igihugu kibanye ca Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kironswa amahoro. Umugambi wa CNDD-FDD ntiworeka gushimira abagize uruhara mu biganiro vyagiye biraba muri iyo ntumbero, na cane cane umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bose bagize ico bakora muri iyo ntumbero. Mu karere k'ibiyaga binini, umugambi wa CNDD-FDD urashigikiye cane ko amahoro n'umutekano bikomezwa kugira ngo uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu bibandanye ukuri kwami, maze ibihugu byose bishobore gushika ku iterambere rirama. Mu bijanye n'ibihugu biri muri Afrika yo haruguru na Afrika y'ubuseruko nka Somalia, Sudani n'ibindi, umugambi wa CNDD-FDD urashigikiye abo bose bitanga batiziganya
kugira ngo amahoro n'umutekano bitsimbatane muri ibyo bihugu. Umugambi wa CNDD-FDD wongeye kwibutsa ko ushigikiye intwaro rusange ishingiye ku kwitorera indongozi. Urateye ibyatsi abantu bose batumva uwo mugambi bagashaka gukoresha ingufu n'igihagararo bafise ngo barabuze indongozi z'abazatowe n'abenegihugu mu bihugu bitandukanye. Umugambwe CNDD-FDD urakeje leta y'u Burundi ku kibanza cahawe urwaruka rw'abarundi na cane cane kubigisha gukura amaboko mu mpuzu bakikorera imigambi bateza imbere. Ivyo birabakingira kuzera inze no kuja mu bintazi kuko urwaruka rwose rufite ico rukora ntigogira uruhara mu konona no mu gusambura igihugu cabo. Umugambi CNDD-FDD uratera akamu urwaruka rwo muri Afrika ngo rufatire ico kigererezo urwaruka rwo mu Burundi. Umugambi CNDD-FDD urahamagariye amakungu gukomeza ingendo yo kubana batagenzanya hagati y'ibihugu byose. Umugambi CNDD-FDD urasubiye kwemeza ko biyemeje gukomeza ubumwe bw'abanyabanga, demokarasi nyakuri no gushigikira ishirwa mu ngiro ry'imbonakazoza y'Uburundi bwifashe kandi buteye imbere. Bigiriwe Igitega, komine Gitega, zone Rutegama, quartier Rutegama, kuwa 25/0/2026 kubw'ikoraniro kaminuza ridasanzwe umunyabanga mukuru w'umugambi CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo.